dukora kandi tugukorera ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya ntuze kuba uw'imfagusa kuri twebwe ntuze no kuba kuw'imfagusa kubaza kudukurikirana turasabye ko ivyo tuyagira hano byose biza kugira akamaro cyane cyane kuba dukurikirana mana uturinde kuvuga ibitaguhesha icubahiro ahubwo navuze ko urukundo rurahari ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuvyure urukundo hataragera urukundo ruza kugira rushobore kubajana kuba mwogira urugo rwiza urukundo si ikintu cyo gukinisha umuntu arumva murabanza mujanku kugira ngo mutegurane ubwo rugo muza kurushikako ntimurushikako kubera ko ivyo bintu byabonetse ko hageze ko mutwarana niko ndavyumva sinzi peut-être ko ari ubwenge bwanje buke umuraje rero ngo ngaho ngo muri Genèse 26 ngo ni murondoke ivyo byabitahu afise mwe mwirasha kumdirecting ati ibi nivyo right ariko ugiye mu kwiyumvira kugira ube wo kwiga umuntu jine nguranyize cyaje ndakwiyize mu vyiyumviro haramo makoro si mesha rero bazikira filme ya vrai abandi nabo bigira ngo barabona kure ngo je ngo nshobora kunyihisha ngo iki birashobora gushika exactement bisaba ko uyo muhungu ankunda sivyo hama je nkamwubaha ku muntu umukunde gusa umwubaha oya si ivyo nuko ibintu byacanganye nyene n'urukundo rurabamwe ariko icimana insaba je no kukubaha ntibaze gutangana ntibaze kwibaza ko twavuga gute twaka tuvuga urundi rukundo nilo ryanyene gusa Imana ko ari yaremye urukundo ndushaka kwirefera kuri shetani avyumva byaye ni uprofite ngo ndakunze gukora amajambe yawe entre parenthèses rum ndushaka kwirefera ku bindi bintu atari jambo cy'Imana ntaho nicyo gituma twirefera kujya mu magu ari ryo tuvyemera canke tutovyemera uwo vimba cyo ukavyanga ariko menya ko ari ivyo ari vyo kuko noir ari noir ukavuga ati je mbona umengo si noir ico ni cyumviro ciwawe ariko ni noir reka ndakuramutse nongere ndakwifurize n'ikaze wowe uri kurakurikirana As TV mwari mubimenyereye kare mu ntango twaragira amadeba ariko ubu twari tumaze iminsi nyene dukora ibindi biganiro ariko uyu munsi tukaba twashimye kandi kugaruka kuri deba y'urukundo na cane cane ko hariho n'abakunzi b'ikiganiro c'urukundo twakora baza baratubwira ati none ko mwahevye kuzana za sujet zimwe nyene zituryohera kumva zimwe zituruhura uyu munsi niyo mpamvu twashimye kugaruka kandi kugasuje k'urukundo twigishanye byinshi na cyane cyane ko ndi kumwe n'ugwaruka ndi kumwe n'abasore n'inkumi n'umusore n'inkumi sidabashire muri bwije ariko imbere ya byose imbere yuko ndanabaramutsa reka tumanze twishire mu maboko y'Imana mu gikorwa tugomba twinjiremwo tumanze dusabe ikirere cyo mwijuru cururuke nga kugira n'ibintu byose biza kubera muri kino kibanza bize kugenda neza urashobora kudufasha kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu gutanguza n'isengesho turagushima kuri Imana nziza Imana igeretse mu buzima bwacu turagushima kuko watwemereye kubaho tukabona umunsi mushasha tukabona turamuka amahoro atanu ruhara twabishizemo nishimwe kuri twebwe nishimwe kuri wewe turakwinginze kugira ngo ubane natwe rero ko watwemereye kubaho nuko hari byinshi wifuza ko tubamo dukora kandi tugukorera ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya ntuze kuba uw'imfagusa kuri twebwe ntuze no kuba kuw'imfagusa kubaza kudukurikirana turasabye ko ivyo tuyagira hano byose biza kugira akamaro cyane cyane kuba dukurikirana mana uturinde kuvuga ibitaguhesha icubahiro ahubwo ivyo tuvuga byose bigira ico bihindura muri twebwe bitwigishe byinshi hanyuma turaguhamagaje kugira ngo bane natwe muri byose izina ryawe rice rishishikara guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu amen asante sana reka ncemera kuri uyu nyene manze kwanza ndakuramutse umeze neza sawa baramukije nanje taguhaye ikaze kaguteme neza kagushika voilà turabira ni sawa nawe cyane gose brother
mu bro wanje nubizi no turavukana uyu muntu turavukana cyane gose muri Yesu Kristo babwira ingene tuvuka turanasa kubera twaremwe n'umuntu umwe twaremwe mu ishusho ya Yesu nuvuga turaba brother ni sawa none cyane gose nguwe neza nawe na jewe ni sawa uyu unye sinamajije izina uyu unye uyu ndaza kumuvuga ariko sitakuvuga urivuga hari umugabo bavuga mu izina nta mugabo bavuga mu izina cha wivuga basi wewe okay jewe ni GYNELLA 205 mwana w'Imana nzima nkaba ndi umuririmbyi nkogera kandi nkaba n'umuhinyanyuzi muri Gymedis House hanyuma nkaba ndi umugwi witwa Gigi Sound wo muri Gigis yego nkaba nkunda Yesu Kristo cyane gose yep hanyuma akazi ndibaza bakumvise ni GN 205 kubera iki 205 ni nka bayita gute slogan no kuvuga umuntu canke company cyangwa ikintu cyose kiragira ijambo ngenderwako yep rero jewe novuga yuko 205 kiri nyuma LFLS benshi bazi barazi ko ari GNLFLS LFLS ni like father like son uko Imana iri nanje ni konde ama 205 naho ni nindi slogan yongeye ko isigura ko kabiri ni Kristo na jewe relation yose mfise iva kuri Kristo na jewe mfise byose hanyuma zero no kuvuga yuko uri muri Yesu Kristo kurya uri ndani mu muziringi ibintu biri hanze nibishobora kwinjira ibiri ndani biguma indani rero uri muri Yesu Kristo uburi securize impande zose hanyuma gatanu naho bisigura ubuntu bw'Imana yap wow hewe ntabarumbwiye n'amazina 3 yiwawe basi bagutazi izobukoze abane ndabavyeyi bakwisi ayi wawe wiyise tuzina tubuyizi dutatu twonyene bon ntatwumfise ariko ndafise kamwe bantazira muga kavuye mu ryo abavyeyi banyise benshi bakunda kunyita kandi kubera kavuye mu izina ryanje abavyeyi banyise nishimwe kandi donc Imana bayishimye kabiri grande sœur yitwa Nishimwe nanje baca bashima Nishimwe kandi rero benshi bakunda kuntazira kandi apana kandi Imana Nishimwe kandi deux fois okay amazina yose nitwa Nishimwe kandi Rosine Joy mu buzima busanzwe akaba akora ibi nanje ndiko ndakora kuri irimbyi kandi sha ibyo rero oya ni igikorwa c'Imana nyene nivyo nkora mu buzima kenshi nivyo mba ndimo uririmbira he ndirimba ndumuririmbyi wo muri Église du Rocher Église du Rocher n'umuririmbyi muri GGC God's Glory Church ndabahaye ikaze rero n'abariko baradukurikirana mu kiganiro afite ni deba y'uyu munsi twateguwe n'urukundo nyene ariko rw'abantu bamenye Yesu abantu bana b'Imana na jewe ndi umwe muri bo ndi umwe mu vyaremwe bishasha ya kuri wewe GN wumvise urukundo nkawe usanzwe uzi ivyanditswe usoma Bible donc uzi nyene amajambo y'Imana ico Bible ivuga ku rukundo kuri wewe wumvise urukundo basi urufata gute urubona gute urukundo iyo ndagumvise ikintu cya mbere ni refera ko cyane refera ku Mana kuko Imana niyo yatanguje ibintu byose ngo ijambo y'Imana rivuga neza nuko nta cyaremwe kitaremwe nawe no kuvuga mbere na mbere hose ijambo yariho jambo yahoranye n'Imana jambo kandi yari Imana uvuga nta cyaremwe kitaremwe nawe no kuvuga yuko kugira ni refe ikintu ndakimenye neza kiri mu bwiza bwose ngaruka kandi ku muntu yakireme cyangwa yagitanguje ni wakizi neza uwo nawe ni Imana kandi murabizi neza yuko Imana niwe rukundo kandi niwe rukundo novuga rutagira gasembwa na gatoya so urumva iyo umbwiye urukundo hano hambere cyangaruka ku Mana kuko Imana niyo ishobora kumenyesha neza urukundo rwo rutagiramwo no kuvuga umwijima na mukeya rero iyo uvuze urukundo nkaje cyane numva Imana kuko urukundo rw'Imana jambo yaravuga ngo urukundo rurengeye ko abantu bashobora kubwimvira ego reka tuve ngaho onyi gatoyi tuje mu rukundo rw'abantu donc imisore inkumi baraja en couple baragira mariage papa barakundana donc urukundo nk'ugo mbe wewe uri mu rukundo ibintu byinshi urumva ndavyumva
ovete basi urafise umukopine basi umuntu w'umukobwa uvuga uti umushushu shushu umube umusheri oya ntawe mfise kuko nibaza yuko selo ijambo ry'Imana cyangwa umuco w'ijambo ry'Imana ni vyiza ko umuntu abantu uvuga ijambo ry'Imana ntigemera cyane donc gukundana tantumbero en fait niko Imana yaremye urukundo rwose rugira ico rukoze kuko urukundo Imana yakunze abari misari go gwatumye itanga umwana we w'ikinege en fait ntireza gusa kuba yakunze yereza yo kuba yatanze ikiguzi n'ikintu bijana rero uvuga yuko urukundo cyangwa umuntu nuvuga ko noba mfise maze kugira gutahura nuko ari umuntu mwami ko mitegurira kugira nuvuga gute kubaka urugo gubwiza ubu rero kutari en couple ukiraho nyene nta ntumbero ufise y'urukundo wewe oya sinavuze ko urukundo rurahari ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuvyure urukundo hataragera urukundo ruza kugira rushobore kubajana kuba mwogira urugo gwiza urukundo si ikintu cyo gukinisha ntiharagera kukundana oya sikuva ko hataragera nk'akaroro kuri je wabona ndako ndakwexplica wewe kugira abantu ko badukugira bashobore gutahura navyumva ubona hari abantu benshi kandi watereka nkundane gusa dukundane turyoherwa gukundana sivyo kudushaka kugirwa ryoherwa pana bifatanye n'urukundo kubera urukundo ni ikintu giteza kubalidinga kugira iki kugira urugo kuko urukundo ni nka fondation navyumva unabwiye ko ari fondation gukizwa kwacu niko gwatumye Yesu aza hano yataba urukundo ntiyari kuza rero natwe uyu maze kuja muri relation ugiyeyo kugira ugira iki hageze yuko nk'akaroro uri nk'umuhungu uronka icyo bita umufasha navyumva utaragira ibintu nk'akaroro yoza gufasha ntiharagera kuza kugira iki kugira mariage ariko arashaka kuba anageze ko azagufasha ariko ukikura bikorera kuko abantu bako badukurikirana nta bintu bifa kuba mwisi boneka bitabaje kuba kwanze mwisi y'imwemu mademoiselle wewe ngo harageze kuja mu rukundo canke nawe ntiharagira kuja mu rukundo bon canke nawe ntubibona uko abidusiguriye bashaka kutubwira nawe ingene ubibona juste nawe ingene ubibona ko ushigikira ivyavutse canke nawe ufise iyindi ide kw'ivyo bintu yatubwiye bimwe ndabishigikira ariko ibindi sindabishigikira ivyo ndashaka guhera ku byo ntashigikira ivyo ntashigikira nuko umuntu urumva murabanza mujanku kugira ngo mutegurane ubwo rugo muza kurushikako ntimurushikako kubera ko ivyo bintu byabonetse ko hageze ko mutwarana niko ndavyumva sinzi peut-être ko ari ubwenge bwanje buke mukabo je numva umenga umuntu arakwiye gufata umwanya wo kumenya uwundi kandi ukaba sûr ukavuga ati jewe imbere yuko niyangaja n'uyu muntu ambere umufasha canke ambere umutware reka mbanze ndamwige mbese yuko ndamwakiriye mu buzima bwanje tuzobana ibihe byose byo kubaho kwanje ko nakiriye amafuti yiwe canke ntayemeye muri ico gihe muri ugo rugendo muba murimo niho mwigana niho mumenyana rero uvuze ngo urindire ivyo bintu ngo azoza kujera none nutabironka naho uzoca uba nka Paulo birashoboka ariko bikundira bake na cyane ko nizera ko we bitazomukundira rero ikindi ico ndamushigikiye ko umva ko timwe namushigikiye indi ko sindamushigikiye urukundo urujamo nyene rufise intumbero ntiwategezwa kurukinisha abasha kuko abantu benshi abajene benshi ubu canke abantu n'abapapa barakinisha n'abamama barakinisha urukundo mugo urukundo nimba turiko turavuga urukundo rw'abantu urugo kwimaria n'umuntu ntitwategezwa kurukinisha kuko umuntu ubundi iyo urukundo rugenze nabi uko utabyifuza urababara mu mutima kandi iyo wishe umutima twibukanye ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose kuko ni ubugingo bududubiritse rero uronse ikintu kiza kikuburiza umutima nyene ubupfuye urashobora gufugenda rero hako tuza turinjira mu bintu tutarafata izo ntumbero zavyo nyene urukundo rwategezwa kuba rufite intumbero yo kugera mu kubakana mugo ubunye umuntu usanga akundana n'uyu kubera abata umwanya akundana n'uyu peut-être kubera ivyo amushakaho akundana n'ujya kubera umubiri rero siko vyategezwa kugenda ico ndakimushigikiye ko
ko urukundo rwategezwa kubaho rufise intumbero. Ego ngarutse gatoyi kwa GN 205 watubwiye yuko wewe kubgawe ngira kuri wowe ubona ko hataragera yuko uja mu rukundo. Ataragera. Haragera. Nako ndexplica kandi en fait Okay. Wana vugi. En fait avyishuye neza gusara ako gakotinia ntawuyemo ngo genre ngo kumufasha ya mufasha ni riko Imana yagize en fait ibikire madame ko twirefera ku vya mbere akire madame byose yaje kurema ni Eva ntiyaje inyuma y'ibintu vyinshi ibindi bintu byose kuremwa habanje hararemwe ibintu hanyuma Adamu birengaho mu nyuma rero umufasha ntiyacaraza ariko sinavuze muri genre yo kujera numvise umengo ya special matungo ibiki oya sije yani oya ikaje sinagashizemo kweri kaje ndakazi cyane sinagashizemwo niyerekwa ni juste igikogwa si wavuze ngo utararonka ibyo ashobora kugufashamo ariko si ibintu genre byo kujera ni juste umurimo ko Imana iremye umuntu hano ku isi yamuremye kubw'intumbero imwe urabizi ni Genèse mbeka 26 turi umuntu ase natwe hanyuma harandi cyangwa ngo aganze ibiri donc abafise mission Imana ntifa kurema ngo ibi biti ngo ibiremye ngo parazare ngo bize gusanga birafise ikintu biza gukora rero no kuvuga n'umugabo aba yatumwe mission kana kandi bazurabizi ugati uyu bamwe yabahaye kubaba abandi bakubaha urumva numva Imana yarime kugira babajuhe hari Imana yarime kugira nuvuga niba donc ni kinimana ha umuntu ajana ku isi aza gukora exactement ni microphone ko turakora umuntu yayikoze Imana yabati wewe genda hariya ku isi we introduce microphone abantu banje nareme ndakeneye ko binjoyinga batarinze gusarara urumva nukuvuga aje rero wamufasha za juste gusapotinga donc uwo muhamagara cyo nashaze kuvuga sanashaze kuvuga genre urumva ngo umuntu ataraba ngo umutunzi oya sizo ko ivyo ndabizi ariko ni juste ikikogwa uravyumva kubera kurya nyene kuko Imana muri bite zayo za mbere mu kurema umuntu canje mugabo ntiyari juste ngo aze ngo hanyuma umuraje rero ngo ngaho ngo muri Genèse 26 ngo ni murondoke ivyo byaje kuza mu nyuma ngataho kubera biti ya mbere ari uko aza gukora ico gikorwa nico navuze yuko iyo kimaze gushika niho habaje umuntu asupportinga nigo donc nako kajambo donc genre umufasha yari muri iyo biti sino si ngo paka ngo waronsinga ibintu byinshi ko nta bintu byinshi wakuronka ku buryo umenya ko wabironse urabizi umuntu ni munini ya cyane ko harimo imishugi y'Imana ku buryo ashaka guhazwa n'ibi bintu bihari cyo tuma nawo baza abatunzi ba mbere n'ubu umwanya bako ari imvira cyane bwo baronka yandi meshi cyane gose ariko nubundi ayumvise ngo ni meshi nuwonda ko avuga ko ari meshi ayaronse kune ko ari make utahu nukuvuga nushaka gufara ronse vyinshi byo tumuvuga ngo rero ngo harageze ngo ko nzana mfasha oya ariko urashobora kuronka basi ibyankenerwa kugira ushinga urugo wubake urugo okay reka gatongaruke kuri Rosine Hoizi bajya abantu bajya basore surtout bikunda kuba ku basore bajya basore avuga ati je bashaka kuja mu rukundo urumva ngo mandondera amahera kwanza après ukurondera amahera byose nabirondeye ce ndondera umukobwa ati nta mukobwa azonyanka fise amahera ko kantu uhora ukumva bakavuga ndakumva cyane kandi bibaho akagenda karondera amahera agacange hajye byose biri agacaza rero kudraga umukobwa asigaye moi kugira agire mariage ntaburabona bakundana iminsi 3 cyangwa bagakundana ukwezi kumwe ukwezi kwa kabiri bagaca bagira mariage bariho ntaburabona kubgawe nkaho bo babwira ikibazi abo bahungu nabo bakobwa bakundana amezi abiri hama bagaca kubaka urugo none kubaka ni ingingo umuntu yifatira kandi iyo ngingo ntisaba ngo igihe kingana uko ubwo urumva gwa rukundo watubwira ati birasaba yuko bamanza kwigana bamenyane ngaho ntibiba byarabaye none eske abo ntibubaka urugo ntibakundana jewe nuko ntarashobora kuba mu muryango byagenze uko bubakana binyarutse batagize fiancé y'igihe kinini ngo menye ukuntu bubatse navyonze birashoboka ugasanga abakundanye igihe gito bakaja kubana mu gihe gito bakundanye barubatse neza gusumba bamaranye igihe kinini sivyo ni nkuko kandi kumarana igihe kinini bidasigura ko ariko kubakana murashaka kumarana igihe kinini n'umuntu bigahera nabi basha rero ni ngingo umuntu yifatira kandi umuntu wewe wabyitumye
urashobora kumumenya mu gihe gito ukamumenya nyene ukamenya ati je nzomusupport canke sinzomusupport sindamenya rero ngo ni bibi canke ngo si bibi nukuri ntaco mfise no bivuga ko ngaho GN ni musesanguza umusobanuzi dusobanurire mazi cyo kibazo rero wagitangwe ni heza cyane ntagire umuntu numwe yo kwiyumvira ko urukundo ashaka kurugura urukundo ndakubwije ukuri yuko aho ni ngo ndabwira ibintu by'ukuri umuntu ni munini ya cyane ku buryo barahungu ivyo barabigira ngo ko bafise amafaranga nta mukobwa yo mwanga ivyo ntavyimbiye kuko umukobwa siko yamubana ko yagukunze wevuga ati nashase ko tubana pana ko yankunze kuko hariho difference yo kubana no gukundana sesa uravyumva rero bivanye na mentality mesha yindi urashaka kufisa amafaranga menshi haye mukaba wabonye umukobwa hama kwera ari ku rukundo ntiruzamuke muri we ugaforcinga ko y'amafaranga akemera kubwimvo zindi havuye mu rukundo urone wandi mushaka kubana mukabana arindiriye umunsi uzopfa kugira vyibuha amererwe neza ya juste nyamba none nko mwito gihe none nk'abahora bakundana bagakundana amezi abiri ukwezi kwa gatatu cyangwa bagakundana ukwezi ofete bagahana igihe gito cyo kumenyana hama bagaca baja kubana na abo nabo ntibubaka urugo kubaka aho ni kweri yosije donc tu devia kubaka sigihe kirekire cyaye gitoya kubera twe ko tuzi ibintu byose umuntu nakubwiye ni muremure cyane ku buryo kugira umumenye woshaka kumara imyaka amajana 2 utaramumenya apandi ivyo vyamezi 6 kandi nkuko biciye kuri mwe muyera urashaka kumenya mu gihe gitoya kuko mwe muyera ibintu byose asese ibintu byose asese imitima yose ariko umuntu kuvyimviro vyiwe abantu barazi gukina filme cyane gose kuko umuntu ni munini ya cyane kandi agenda ariga rero arashobora kuba yo kwereka ko ari mwiza njandi barabishika ari mwiza cyane gose imbere yuko muza gusinya muheje gusinya ugasanga ivyimviro vyo vyari bindi kubera umuntu kandi agaciko nuko umuntu kubera ari mwemu ifise umushaha iba mu mubiri umushaha ni ikintu kiba influence yo filame ziri ivyo umuntu yiyumvira ko umuntu yumvira ni kwari kandi umuntu aza kwiyumvira bivanye n'amajambo yumvise ndavyumva rero ashaka gusanga ava mariage yarafise ibiganiro kanaka bimwinjiramwo après mariage akacaronka ibindi urumva umushaha wiwe uri kurabuska cyo tuma twe ijambo ry'Imana ridukonseye ko tugumiza umutima hehe ku ijambo ry'Imana kubera ijambo ry'Imana ryo rigenda rirakuraho ibindi biganiro vyose sino mwomarana ukwezi kumwe mugiye kubaka neza cyane gose haro nundi mu profete we yashisa mubwira profete wo muri Nigeria yitwa Tibijo shashambye ati we tuzogira mariage nk'iyindi samedi waca barayigira kandi arinza apfa bakiri kumwe neza cyane ariko urumva hari ikindi kintu kiba cyamulidinze babitahu afise mwe mwirashaka kumdirecting ati ibi nivyo right ariko ugiye mu kwiyumvira kugira ube wo kwiga umuntu jine nguranyize cyangwa genda kwiyize mu vyiyumviro haramo makorosi mesha rero bazikina filme ya vrai abandi nabo bigira ngo barabona kure ngo je ngo nshobora kunyihisha ngo iki birashobora gushika exactement erega nivyo nakubwiye nk'aba prophet arashaka kubona ibintu utamubwiye navyumvyo nengabira Imana yatanze kandi no bicine muri mwe mugera nka twebwe ubu hari ukuntu ushaka kubishurirwa navyumva ariko navuze yuko mu vyiyumvira kuko uvuye uretse ibintu vyimwe mukaja mu vyiyumvira urabihe GYNELLA yambara neza GYNELLA avuga neza byageze no gushikira je kera umuntu ugasanga muri kumwe kera nta mico y'ijambo ry'Imana muri kumwe kweri umukobwa isha yo aritonda hanyuma umwe n'undi mugenzi ngo ujya ngo aradukubita ku ishuri umushero wagera bakubita ku ishuri niriko cyo turi kumubara umwana mwiza yo arabakubita mpisa ari umukobwa bitahura hakono barakamye nkavuga ati come on ivyo birashoboka urumva ariko je turi kumwe naho bari kunkubita ariko babwira ati umviriza ndababwirira ujya mu gusobanuka no wambere arumane kumbe kwishura arabakubita abandi bahungu urumva n'aba professeur bitahura kuvuga hari umuntu aba ari able yo gukina film ko ari umuntu ari muniniya nje kituma rero selo ivyiyumviro ngo ukwezi kumwe canka amezi 6 canka imyaka sico gishaka kubidetermina gusa ni vyiza kwigana bwenge burakora umuntu afise umushaha ariga kabona hanyuma agashaka kudesida ati jewe ibintu sindabisupport kwabiheba n'Imana ntangwani ikugira kuko vyahereye muri Eden igihe Adam abwiye Imana ati Mana ni wa mugore wampa kuko Adam ntiyari yabwiye Imana ngo ndashaka kumufasha oya
Imana aravuga ati umuntu si byiza kwaba kuko Imana ikicapo cyayo cyama ki perfect haje kujamo akantu mengo Adam agira yagiriza Imana how nyene stop. So you have to choose, but now you have to choose ifo yuko consistent nkemu yeni wazi uwi wawe wavure kuko umuntu wese akivuka mwisi y'imhemu habari ibicapo vya mariage biri perfect. Ivyo navyo bizinde impemu yera n'ijambo ry'Imana navyumva si wosha kubidetecta n'ivyimvira je tumaro both of nashaka ati je ngira nigire umuyo waje nk'umuntu aciye ubwenge cyane ashaka kubirondeza ivyimviro namoro meshi gerageza ariko biragoye. Ego mu gusozera ikiganiro kugawe urashobora kutubwira ingene mbega ni gute umuntu yoba mu rukundo, ni gute umuntu yojera urukundo rwiwe, ni bihe bintu umuntu yokora kugira agire gwa rukundo rutujana mu ijambo ry'Imana. Donc ivyo umuntu wese akora mu rukundo bigume bizunguruka muri rya jambo. Abakunzi banyu ba ASTV ntibave bibaza yuko twaje mu kiganiro ko ari twege tuzi ibintu by'urukundo cyane, ibyo tuvuga ko ari byo vyonyene, twe dutanga amayide yacu, peut-être na office uko vyumva uko bitahura, kandi nibaza ko bemerewe kuja muri commentaire bagatanga ivyumviro vyabo. Peut-être hari ico ndiko ndihenda ko wewe umbwiye noca ndakimenya nkikosora, mugabo ivyo twe turavuga n'ivyumviro vyacu tu. Rero warumbajije ngo ni gute umuntu ashobora kuba mu rukundo. Donc ashobora kuba mu rukundo rwiza kandi rwarundi nyene Imana idusaba, mugabo urukundo rw'abashari ishushu kuko nago nyene ruguma muri rya jambo ry'Imana uko biri kose. Je menga ntihenze ijambo ry'Imana ritubwira ridusaba urukundo, Imana idusaba kuvyerekeye imibano umugabo n'umugore. Icambere idusaba isaba umugabo ati kunda umugore wawe, sivyo? Mugihe batarashika ku iyo dogre yo kubana bakiri ko barigana kugira bashike ku rugo, muko murategura urwo rugo nyene, muko mutegura kuba umugabo n'umugore. Niyo ndacari ngaho, bisaba ko uyo muhungu ankunda, sivyo? Hama je nkamwubaha. Ku muntu w'umukunde gusa umwubaha. Oya si ibyo nuko ibintu byacanganye nyene n'urukundo rurabamwe, ariko Imana isaba je kukubaha. Naho je niko ndavyumva, sinzi naho ntogukunda nukuri umwubaha. Abantu bose turabuba, hari umuntu we wubahuka ukubaha umugabo wawe. Rero birengeye bijya ndakubaha Jane, birengeye nko kubwawe babikora gute canke wiyumvira ko uzobikora gute? Jewe ko nzobikora uzobimenya Jane, antuka turabagenzi uzomenya ati Rosine ntiyubaha umugabo canke aramwubaha. Mugabo ico nzi coco usanzwe ufise ukubaha muri wewe utegerezwa kumwubaha. Mugabo nyene ikintu cose wo kubahiramwe umugabo ukimwubahiremo, bidasigura ko yoca gukoresha nk'amakosa ngo uramwubashe akubwire ati icuye umuntu cyo gikora ngo uramwubashe. Na muga hari ibintu kameme umugabo utegerezwa kumwereka ko umwubahiye nyene namwe muca muvyumva. Je nta nivyo nomenya cyane, sindinjira mu rugo gusa. Tugiye rero mu vy'abakundana bategura urwo rugo, numva umenga twarigeze kubivuga nako sindi umushitsi ngaha kuri ASTV ndavuga yuko tudakwiye gushira imitima yacu cyane ku bantu. Ati kubera iki? Naho noba ndisi kuri wanje je vraiment niko ndubu numva umenga sinogushira ku mutima gose kuko fin dashobora kubabara umwanya n'umwanya. Bikore mugabo wabitse urundi rukundo ku ruhande, kubera je ubu byarabaye nabi. Oya ntivyabaye nabi, aragutwenze je nivyo nawe byakubaho Jane. Cyambaho nibikambe je nibirambaho. Oya none je ubaza habaye iki? Nta cabaye, nzokurondera nacundi musi tubwire ingere byagenze. Kwanza nyene tugiye mu bintu byumvikana, mukunde nivyo uko bikwiriye, muga ntiwucwe wihereza ko kuko ndababwira narabonye yuko urukundo rushobora gutuma umuntu, uru rukundo rw'aba chéri chouchou rushobora gutuma umuntu yo kwiyahura. Ubu je sigaye ndabitahura buke
vyarahaswe kugushika uretse yuko je ndakijijwe sinemera kandi siniyumvisha ko hari ikintu cotuma niyahura mugabo birashoboka ko umuntu yiyahura kubera urukundo rero kandi nongera ndabahanura abahungu mureke kubabaza imitima y'abakobwa utamukunda utamufitiye projet mureke n'abakobwa uko nyene turizera yuko ubutumwa bwadushikiriye mbega tutangura gutwenga naragushe okay umugusozera ikiganiro cyacu cy'umuzi nk'akajambo wazigira ugwaruka ariko baradukurikirana ariko baritegurira kuja mu ngo canke n'abazishitsemwo nawe nyene gwa rukundo ruguma rukenewe mu rugo kugira urugo rugume rufise akanovera rugume ruryoshe ubwo nyene ntiruryoshe rudashushe nk'akajambo rero wobatekerera akajambo wanza mbanje kumwungana kuko iyi ni sije ndende gose nkaha twoba twavuze nka mu miliyoni y'ibintu bigize urukundo gusa kimwe yavuze nga nivyo cyangwa kimwe aravuga ngo bagore mwubahe bwanyu hama namwe bagabo mukunde mbe nkaho uri kuragerageza ugasigura ko Imana yavuze ngo umugabo ngo akunde umugore ngo hama umugore na wamwubahe Imana nuko Imana yumfete Imana isaba umuntu ikintu nyene abateraje imbere kandi isaba n'umuntu ikindi uwundi abakeneye de plus umugabo arakeneye kubahwa umugore nawe arakeneye gufilinga yuko akunzwe no kuvuga mu yindi sobanura umugore cyangwa umufasha arashaka kuba afise more y'urukundo hama umugabo nawe ndavyo wumva akaba yubaha je duma yari isanzwe iziko mu mugore harimwo urukundo urukundo ruturimwo twararuremanywe vraiment icyo tumanavuze igusaba ico wewe utarufise cyane donc utera muje imbere donc uteramwo nyene wongereza yapo nicyo tuma aho nashatse kuvuga kuri iyo sije hama ivyo yavuze nivyo urukundo ni facteur nini yagiye nakubwiye niko gwatumye Yesu aza hano kudupfira urukundo niyo facteur kandi Imana n'urukundo kandi ugarutse muri byose icari ibintu byose aha turi ibintu byose ni Imana so nimba ari Imana urumva ni ikintu kininiya rero hapfuye kuri urukundo rw'Imana n'abantu hakaza urwo rukundo rw'umuntu n'ubundi ubwo rukundo rubaye rwinshi cyane gose mu mutima wawe kurusha urukundo ukunda Imana uko yabivuze n'ibyo urashaka kwiyahura cyo tumijamo ry'Imana rivuga ngo ni wakunda umugore wawe cyangwa abana bango kunduta umuntu uzogumbereye no kuvuga ikibanza muri wa mushawe wawe ni caja cyose kuri wa mu je nangwa ngo mukunda Imana yanyu donc kuruta ibintu byose kandi n'umutima wanyu wose no kuvuga yuko urukundo rw'Imana razigituma Imana ibiko yarushimkiye kuko ni go rudashaka guhinduka kuko Imana mukuza muducungwa ntiyarinze kubona ko turi beza cyangwa tubibereye twarabanyabyaha ariko idukunda turabanyabyaha nico gituma niko rukundo riri sire umuntu wese ko twumviriza ni byiza kandi turabizi ko tubikunda kandi urukundo murabizi ko ari biza kuko kwavuye ku Mana shetani nta rukundo ifise urumva shaka kubona umuntu wa mbere w'inzigo ni shetani yanka abantu bose atasaba bunimihari sasa ushaka ko umutima wawe uri nako yavuze muri ndi umutima wakurusha ibintu byose umutima wawe uryamike cyane gose ku Mana hama Imana kuko ari izi kubona ibintu byose ikiza rero kuzana gwa rukundo kandi gwiza after ariko ci ubanza urukundo gashamo ati je umuntu niwe alpha na omega aho rero deception iri kunziritsa urumva ntiri kure kubera umuntu kujyana bivuze afise umushaha no musara ashaka kuronka information kanaka izindejo agahinduka ariko Imana nihinduka uko yarerejo no musi nahijya niko iguma imeze cyo gituma umutima wawe ushaka yuko uguma kweruraniwe gumiza umutima wawe ku Mana ikindi naco nabivuze neza hari two ways ivyiyumviro umuntu yibaze ngo bamwiga ngo mumenye yoshaka guhinduka naheze imyaka igihumbi yo ni fact rero mwera wenyene ni wazi ibintu ngene kwera bicafye neza nje gituma nk'umuguhanurana ndaguhanura ibintu bibiri ndakubwira ati kintu cyo kiri sire nzi ni mpebu yera ivyiyumviro biragoye n'umwana cyangwa umumama barashaka tubicanganye reka ndagushimire cyane gose nandi ndabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye ko gushobora gupartager novuga ivyiyumviro bijanye n'urukundo entre parenthèses ariko mujambo ry'Imana kwa twe turabana b'Imana igitabo cyacu bakita ngenga amategeko sinyene bakita ni jambo ry'Imana ryo twirefera ko nje ituma nibaze gutangana nibaze kwibaza ko navuga gute ko tuvuga urundi rukundo niryo ryanyene gusa Imana ko ari yaremye urukundo ndushaka kwirefera kuri shetani
avyumva vya ni uprofite ngo ndakunze gukora amajambe yawe entre parenthèses rumva ndashaka kwirefera ku bindi bintu atari jambo cy'Imana cyaho nicyo gituma twirefeye kuja mu bagwa ari ryo tuvyemera canke tutovyemera uwo bimba cyo ukavyanga ariko menya ko ari ivyo ari ivyo kuko noir ari noir ukavuga ati je mbona umengo si noir ico ni cyumviro ciwawe ariko ni noir ego Rosine kandagushimire nawe nanje ndabashimiye cyane shimire kandi nawe ariko uradukurikirana ufasha kandi ukadukurikirana kuva mu ntango gushika mu mwisho nibo bavuga mwihereze k'ikiganiro cacu twizeye uko kumera y'ikiganiro twizeye ko wagize ibihe byiza aho uri hose ariko kandi ndabibutse yuko twari turi kuri Come Again Bar niho twari turi kaze mwese murahawe ikaze ni mwijabe ariko arakamera nawe urazi ko yimirije ibintu bisa nk'ivyo ntugende utamu hewe cameraman wacu yo nzomuronda ndamukoresha cameraman wacu nawe nyine ari mu kubaka urugo rwiwe navyo ari hewe ndagusabira invitation nzomurondera nawe nyine atubwire ngo rukundo rwiwe nawe ingene vyari bimeze ego tumwifuze kandi no kugira ibihe cameraman uko uranyumva twifuze no kugira ibihe byiza mu rugo rwawe uri kuritegurira kujamwo hano twari turi ni hababwira ni Come Again ni bar yitwa Come Again iri impande yo ku Mutoyi ni Jabe impande nyene ye kaburimbo yep yes ni izina iravuga ngo Come Again yes twizeye ko mwagize ya turabasezeye rero mugire ibihe byiza cyane